Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV, imboneshakure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi, aho twibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu makungu ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Hari inkuru tumaze iminsi ducisha kuri no mboneshakure ijyanye n'umunyeshuri Christella Ndayishimiye, aho yapfunzwe ku karenganyo azira ko yitwariye umuyobozi we w'ishuri yashatse kumushurashuza, aho kugira ngo bahane uwo muyobozi w'ishuri yashatse kumushurashuza bikarangira bamufashe agapfungwa. Perezida Evariste Ndayishimiye akimara kumenya ko kamaramaza akaba ari we atanga itegeko ko apfungurwa, ahubwo agafatwa umuyobozi w'ishuri agapfungwa. Twarababwiye ibibazo bitandukanye byagiye biba muri iyo dosiye y'umunyeshuri Christella Ndayishimiye, ariko ubu makuru agezweho kandi anateye ubwoba ariko aravugwa mu ntara ya Kirundo, nuko abayobozi nka bose bo mu ntara ya Kirundo bateranye bakemeza ko isigaye ari ukugandagura abigisha babiri bagirizwa ko bibiye Christella Ndayishimiye ikibazo ndetse na Christella Ndayishimiye bakamugandagura, kuko nibatabikora gutyo kugira ngo iyo dosiye ihagarare birashobora gukora ku bayobozi batandukanye ngaha mu ntara ya Kirundo. Byose twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru, wipfuza kuzajya uba mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ni igiki gipfunze abigisha babiri bo kuri ese Mugendo komine Ntega intara ya Kirundo? Umugambi wo kubagandagura ugeze hehe? Waba ufiswemo n'abande uruhara rukomeye? Nk'uko twagiye turabihagaruka ko mu ibohero rya Ngozi harapfungiwe abigisha babiri bahoze bigisha kuri esi kominare Mugendo. Umwe yitwa Bigirimana Gerard akaba yari umuyobozi w'ibyigwa prefect kuri iryo shuri, uwundi ni Misago Bonaventure yari umwigisha. Nta kindi kibapfunze kiretse amanyanga yateguwe n'abategetsi b'iyo ntara ya Kirundo, bari bateguye kwagiriza abo bigisha ko bibiye ikibazo umunyeshuri wo kuri iryo shuri Ndayishimiye Christella kugira bikunde bapfungwe, hama babone gukingira umugabo Nemeyimana Oscar yahoze arongoye iryo shuri yagirizwa gukubagura no kugomba gufata ku ngufu uwo munyeshuri Ndayishimiye Christella. Tubanze twibutse ko abo bigisha babiri bapfungiwe mu ibohero rikuru ry'intara ya Ngozi. Ku igenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani 2023 bararengukijwe imbere ya Chambre de Conseil, ariko gushika ubu ntibaramenyeshwa urubanza, mu gihe amategeko avuga ko urubanza rumenyeshwa umuburanyi nyuma y'amasaha 48. Amatohoza duheruka gukora kuri iyo dosiye y'abo bigisha nuko hari umugambi mubi wo kubagandagura kugira dosiye ya Christella Ndayishimiye na Oscar Nemeyimana yibagiranwe, kuko babuze uko babisohokamwo, kuko byaramaze kumenyekana kandi birashobora gukora ku ndongozi zitandukanye ngaha mu ntara ya Kirundo. Ku igenekerezo rya 12 ukwezi k'umunani 2023, inyuma y'umutaga bamwe mu bategetsi baho mu Kirundo barakoranye mu ibanga bagira inama yo kwiga ikibazo cy'iyo dosiye. Bo bavuga ko yabashegesheje mu kubafukura amabi bari basanzwe bakora. Iyo nama yabereye Ingozi kwa Buganyira Dafroza arongoye sentare isubiramwo imanza y'intara ya Ngozi. Amakuru yo mu ibanga twakuye kuri umwe mu bari muri iyo nama, tutashobora kuvuga amazina. Iyo nama yari igizwe na buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana, umushirizamanza Procureur Kirundo Ndemeye Jean Claude, urongoye indero mu ntara ya Kirundo Mukaporona Leocadie, musitanteri wa komine Ntega Mbanzabugabo Pierre Claver, komiseri province Kirundo Kabura Jean Marie, umukuru wa sentare isubiramwo imanza Ingozi Buganyira Dafroza, ariwe abo bategetsi bari bagiye kuraba. Uwundi yari muri iyo nama n'usanzwe atwara aboha aho mu Kirundo Ntwaza Dieme. Uwundi twashoboye kumenya ni Ntibarikure Jean Bosco, muramu wa Nemeyimana Oscar be n'imbonerakure Nshimirimana Felix
Batazira Mukwepe irongoye imbonerakure aho muri komine Ntega asanzwe anavugwa mu mabi yo gusinzikariza ubuzima abanyagihugu muri iyo komine ya Ntega. Muri iyo nama yari irongowe na Procureur Ndemeye Jean Claude. Abo bategetsi bareretse umukuru wa sentare isubiramwo imanza ya Ngozi ingorane yohaba igihe barya bigisha babiri bapfunzwe baramuka bejejwe ngo baratashe, kuko n'abantu bose boca babona ko bariko bazira ubusa. Mu ijambo ryiwe Procureur wa Kirundo yaremeje ko biboneka ko ata kibazo cibwe aho kuri iryo shuri rya Mugendo, ariko bategerezwa kwagiriza abo bigisha ko batanze ikibazo kugira bakize barokore DPI Kirundo Mukaporona Leocadia, kubera ko ingingo amaze gufata zohava zimuzanira ingaruka zikomeye cane. Aha twovuga nk'ingingo yo gufuta umwaka w'ishuri ku munyeshuri Ndayishimiye Christella be n'icegeranyo c'inama itabayeho giheruka gukorwa na DPI Kirundo cemeza ko abo bigisha biyemereye icaha. Aha twobibutsa ko ico cegeranyo cabonetse igenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani umwaka wa 2023, aho DPI yari yakirungikanye Procureur General wa Ngozi kugira ace agishira mu mpisho muri dosiye y'izo nzirakarengane. Tunamenyesha ko abo bigisha biyamirije ico cegeranyo kibiyitirira, kuko kuva bapfungirwa mu Kirundo ico cegeranyo batigeze bakibona, ariko kikaboneka umunsi wo kuburana i Ngozi. Tumenyesha kandi ko DPI Kirundo amaze kubona atanze ca cegeranyo c'amanyanga, we nyine yaciye yihuta gutangaza ku mbuga ngurukana bumenyi ko abo bigisha bapfunzwe kuba bemeye ikosa ryo gutanga ikibazo. Muri iyo nama rero hapfunditswe ibi bikurikira. Ikintu ca mbere bapfuditse muri iyo nama, bavuze ko iyo dosiye y'abo bigisha babiri yokurwa mu bubiko bw'ayandi madosiye kugira bagume bapfunzwe ata dosiye bagira. Kuri ico umukuru wa sentare isubiramwo imanza Buganyira Dafroza yishuye abo bari kumwe ko azobanza kugiganira na Procureur General. Ikindi ca kabiri bavuze ko ntibarekura Jean Bosco Muramu wa Nemeyimana Oscar ategerezwa guca ashikana vuba bwangu imiliyoni 15 kugira baje kubyumvisha Procureur General. Ica gatatu ngo DPI Kirundo Mukaporona Leocadia yokwihuta kuja kuganira n'umushikiranganji w'indero François Habyarimana kugira amusabe ko yomushigikira mu ngingo zose yafashe, yongere amusabe kudaha agaciro urwandiko abo bigisha baheruka kwandikira umushikiranganji nyine bamusaba gutesha agaciro ico cegeranyo c'amanyanga DPI Kirundo yakoze, hamwe n'uko yokwifatira mu minwe ico kibazo wenyine kugira barenganurwe. Ibyo DPI Kirundo ategerezwa kuja kubiyaga n'umushikiranganji w'indero byihuta. Ica kane bavuze nuko hamwe Procureur General atokumva uwo mugambi mubi canke umushikiranganji w'indero, kubera ubwoba ko umukuru w'igihugu yamaze kumenya iyo dosiye, umwe ntwaza Dieme na Yambonerakure Felix Nshimirimana baca bafata ico kibazo mu minwe mu guhiga ukuntu abo bigisha bicwa aho bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Mu makuru twaronse yo mw'ibanga nuko muri uwo mugambi ugayitse ariko hategurwa kuzokoresha munyororo batazira Ntambara asanzwe ari muri iryo bohero rya Ngozi, nawe akazohembwa amafaranga angana n'imiliyoni 6 z'amarundi. Muri ayo makuru dufise Mbonerakure Felix yarafashe ijambo muri iyo nama icashikiriza ko uwukwiriye kwicwa ubwa mbere ari wa munyeshuri Ndayishimiye Christella, kubera ari we ntandaro ya byose, kandi ko wewe byoroshe kwica kubera idegembye. Felix yagize ati: mukwiye kumenya ko umuzi wa byose ari Christella Ndayishimiye. Ikindi kibonekeje muri iyo nama nuko musitanteri wa komine Ntega Mbanzabugabo Pierre Claver yafashe ijambo agashikiriza ko naho abo bigisha borekurwa, abari ngaho bomufasha hagapfuma harekurwa umwigisha Bonaventure gusa, nayo umwigisha Gerard Bigirimana ngo ntawe akeneye muri komine arongoye.
Aha rero utubazo duca tuba twinshi, mbega Procureur General azohava yemera gutora amafaranga miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi kugira dosiye y'izo nzirakarengane yubikwe burundu zihere mu munyororo ata dosiye zifise? Mbega umushikiranganji w'indero François Habyarimana azemera gushigikira DPI Kirundo mu mafuti yiwe kugira abo bigisha bahere mu munyororo? Canke azahagararira ukuri? Ubuhoho rero hariko hakorwa iki? Turasabye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akurikirane hafi kino kibazo kuko kirahambaye kandi kirashobora guhitana ubuzima bwa benshi. Aya ni amatohoza y'ukuri, uzoba akeneye ibindi vyemezo tuzobimuha kuko byose turabifise, ndetse n'aho byabereye twahababwiye, ni ibintu tuba twatohoje tubyitondeye. Amakuru yacu tabandanirize muri komine ya Mabayi ahamaze iminsi havugwa umutekano muke, aho Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yahishikiye akajya guhumuriza abanyagihugu. Mu gihe hamaze iminsi havugwa umutekano muke muri komine Mabayi y'intara ya Cibitoki, kw'igenekerezo ry'uno munsi umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yari yishikiye aho muri iyo komine gukoresha inama y'umutekano. Iyo nama ikaba yabaye mu ntumbero yo kugarukana umutekano umaze iminsi uhungabanywa n'abitwaje ibigwanisho muri ako karere, nk'uko byashyikirijwe n'uwo mushikiranganji wa mbere. Muri iyo nama hafatiwe ingingo zikomakomeye. Ingingo ya mbere yafatiwe muri iyo nama, abanyagihugu begereye ikibira muri komine Mabayi ntibarekuriwe kuja muri iryo shamba cimeza. Ingingo ya kabiri, hagiye gukorwa urutonde rw'abanyarwanda baba muri iryo komine kugira bose basubizwe iwabo. Muri iyo nama Gervais Ndirakobuca yaciye ategeka ko uwitwa ko ari umukuru wa zone canke umukuru w'umutumba atitabye inama aca akurwa mu mabanga. Muri ako kanya nyine uwurongoye zone Ruhororo yaciye ahagarikwa mu mabanga kuko nyine ntago yari ahari. Umushikiranganji wa mbere yarangije inama asaba abanyagihugu kuza baradoma urutoki kuri abo bose boba bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. None iyo nama izotuma abategetsi n'imbonerakure zakorana n'interahamwe zibihagarika kuko zaronkamwo amafaranga atari make cane. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wipfuza kuzajya baba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.